internet natangiye leverage B ni kuvuga leverage business iyo site niyumvira no atangura kuyumvira ntimbega none aba client bari hanze abakiriya bari mu Burundi no shobora kubashikira gute nabanje kujayo ni gute no shikira abakiriya bari kwisi yose niho cazana cyumviro canda ndogira kuri ibyo ntangura kuyumvira ingene no koresha ubumenyi mfise uke nari mfise urumva ko ntabure n'ikiganga cyo nariga mugabo siniga ibijanye na internet ariko niyumvira gukorera muri domaine ya internet ndavuga ni nashira kuri internet nshobora kwatira abakiriya barenga umwe bari mu bihugu birenga kimwe kujya no hino niho rero natangura kwiga ibijanye na programmation kuko nari mbonye yuko ariyo voix ishobora kunkanaliza injana kubitoro gutyo kibazo no munsi ari jone nagiye nshikako nkabona ariko ndakoze site web nakiza habona ni ikintu cyantwaye ingufu zitari nke kuko bwa mbere ngitangura natanguye bingoye ntafite ibikoresho ariko ndakora buke ntira hanyuma ndavansa novuga ni ikintu cyantwaye umwaka wose kugira ngo site internet nshobore kuyubaka ubwa mbere natanguye mfise idée générale yo gukora site niniya ariko mu nyuma mfatikanije n'uwo dukorana niwe twagiye hamwe turashira mu byumviro turatrasa inzira uburyo site twoyikanaliza ingene twoyicapa kumwe n'uwo rero niho naciye ntangura uprograma avec un objectif biri beaucoup plus clair hari mu kwezi kw'icumi ku mwaka uheze 2022 niho nari maze kuronka plan ya design nokoresha ndakora site internet ntabwo niyumvire kuri jewe ubwanje jenyene nimviriye ku bandi bantu ba entrepreneur bandi mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni uko site internet igiye gufasha nako iri kirafasha abo dusanzwe dukora ni kuvuga uko site yubatse ku ntango ni nagapage k'umuntu wari we wese abashaka gukorera publier cyangwa kwatira abakiriya aciye ku rubuga rw'iwanje mugabo akabatira ku ruhara rw'iwiwe hanyuma presentation kikurikira iyo presentation donc present business ngira abantu business nkora yariyo kugira ngo bakurikirane business hanyuma bashimye bashobore kuza gukorana natwe ubwo byo dukora